abasirikare bafise ibitaro vyigenga arivyo bajanwamwo, ubundi igisirikare wamenga gishaka no kunyegeza amakuru y'abo basirikare bariko barakomereka. Ni kubera ko ari ivyo bitaro bibiri bajanwamwo kandi vyigenga, bo bacavuga bati amakuru je ntayo mfise nayatangwa n'abasoda, bo bavuga bati amakuru dufise nuko ivyo bitaro arivyo kwa Prime Niyongabo. No kuvuga ni n'ibitaro binazimvye, no kuvuga Prime Niyongabo we nyene ariko arishorera ku bibazo bijyanye n'amagorwa abasirikare baba ariko baracamo. Ubundi umuntu yagira ati igihugu kiba gishaka ko ibyo bintu by'abasoda bitanamenyekana, bo batwaye mu bindi bitaro vya leta, nimba ari natwe turashoboye Ikarusi, nimba ari kwa Karede canke ibindi botora bakaca biga ingene aho hantu hakingirwa ntihagire n'ibanga risohoka, ariko batwarwa mu bitaro vyigenga kandi bizimvye cyane mu Burundi, bavuga ko byo vyegukira Prime Niyongabo. Hamwe iyi ntambara tuma tugaruka nyene kuhera ku ntango yayo imeze nk'urudandaza. Urudandaza bwa mbere ku basirikare bafise amafaranga bahembwa bakoreshwa nk'aba mercenaires, kumbure turakigarukako, ariko amafaranga ntaje kuri bo akaja ku bakuru. Ikigira kabiri naho abasirikare bo nyene ntwazangabo batwara igisoda biga kungukira kuri iyo ntambara, mu kwishorera, mu gukura y'ubutare, mu gukura y'ibitoro n'ibindi biza ari ibintu byabo. Ikireo kino kibazo abasirikare barakibaza, ni kubera iki ivyo bitaro bibiri. Arongarutse ku kibazo cyo kwa Gilbert yagize ati abasoda b'u Burundi ko twari tubazi, bari abasirikare bubahwa, bari abasirikare barinda, bari abasirikare bataneshwa. Uyu munsi bigenda gute ngo abasirikare baba abasirikare tuguma twumva bahunga urugamba rwose rubashikiriye? Murabi yo bahereye kuva muri Nord Kivu, ibaye imyaka ibiri bari mu ngwano. Ikintu tubabona ko ari uko bategwa bagapfa bakiruka, barategwa bagapfa bakiruka, barategwa bagapfa bakiruka, biguma ari ivyo. Niyo nkuru iguma igaruka ahantu hose. Mbere iyi ntambara iriko irabubu uyiravye womengo Ndayishimiye yari yanagerageje guhindura, hari ivyo yari yahinduye, yari yizeye ko iyi hari kigiye guhinduka, aravye ko urugamba rwagiye ruragenda ahandi. Ivyahindutse nibiki mufatiye ku makuru ava mu gisirikare co nyene. Ikintu cya mbere cyahindutse nuko bafise ibigwanisho batari bafise imbere. Barafise ibigwanisho byinshi kurusha uko intambara yari imeze bakijamwe bwa mbere, kuko abasoda bacu baridoga ko bagenda bafise ibigwanisho biri nyuma cyane barabiye kubo bagwana. Muri kino gihe bavuga ko bafise ibigwanisho bikwiye. Nk'akarorero muri ino ndwi abasirikare batari bake bari nko mu ikambi yo ku Mukoni i Muyinga baratwandikiye bavuga ko muri ino ndwi muri iyo kambi gusa hinjiye ibikamyo bijya bikwegana bishika 30. Ivyo bikamyo byaje byuzuye amabombe, byuzuye amakontenere, bavuga ati arimo amabombe n'ibindi bikoho bikomakomeye. Ivyo bikamyo byapakuruwe imisi 3 mu ikambi y'Imukoni imuyinga. Nimwibaza Pacifique nahazi imbere ko mubandanya yuko mu Burundi bashobora kubagiriza yuko Fokode imena amabanga ya gisirikare kandi akaba ari tegeko bikaba bihana. Na mabanga gisata twe twatubikije umuntu amena aya abikijwe. Nta muntu amena ibanga atabikijwe. Je ntaje bambikije. Musi bavuze ko ari banga bambikije, baje bantege ndarimenye nta banga bambikije. Rero iyi ntambara biraboneka ko bari bayishize mu ingufu. Ibikamyo 30 bizanye amabombe ariko apakururwa mu ikambi y'Imuyinga. Bakavuga ati byinshi bamwe muri ibyo bigwanisho bica binyarukanwa bikajyanwa muri Kongo. Haravuzwe gose ingene gisoda cy'u Burundi bakoresha ijambo ry'igisirikare pirone, ijambo pirone ingene ryakoreshejwe gose muri ino ndwi. Hagumye haba uko gupirona y'abakamanyora yaba ibindi bibanza byose bafata. Haratewe amabombe menshi cyane muri ino ndwi, ivy'igisirikare cy'u Burundi kiboneka ko gishobora. Ubwo n'uruhande rumwe. Kuri urwo ruhande rw'ibigwanisho nyene, uruhande rw'u Burundi ubu rurafise amadrone, rurakoresha amadrone nago ibitaboneka mu ntambara z'imbere. Ariho wumva mvuga nti ubu byaboneka ko bashyize mu ingufu. Hariho nk'akarorero twatanze, umukuru w'igihugu aheje gufata urugendo agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naranditse nti yasize atanze amategeko akomeye y'ukurungika izo ngabo n'ivyo bigwanisho ku rugamba. Hariho nk'umugwi w'abasirikare 8
bari bamaze iminsi bariko bigishwa bari bamaze amezi bigishwa gukoresha amadrone y'intambara hariya muri kambi ya Muzinda. Bari abasirikare 8 begukira iperereza ry'igisirikare c'u Burundi. Abo 8 kombore mu byo shobora kuza no kugaruka ko ingene batogwa n'ibintu umva bitangaje, intwazangabo 4, abasuzofisiye 4 bagiye kurabira nk'ibi by'amoko bivugwa mu gisirikare, igisirikare cyari citaho giteza gukoresha amoko yose cyo kimwe. Ukumva izo nyigisho bamwe mu bazirimwo baratubwira bati twisanga turi 8 umututsi umwe n'abahutu 7, ati n'uyu mututsi umwe yagiyemo kubera ko yari yaravyigiye muri Somalia, tubundi nta mututsi yashobora kuja muri ico kintu, byatereza kuba bigenewe abasirikare b'abahutu gusa, kandi abampaye makuru n'abasirikare b'abahutu, ntabwo ari abasirikare b'abatutsi. Bo bavuga bati ibi bintu bariko baratujanamo turabona ko bizoduteza ingorane zikomeye muri kazoza. Ati wanashima bitwa ko bariko bariga banafashwe neza, umwe wese bariko bariga ku munsi ruhande y'umushahara hembwa yabate ahabwa 40,000 ku munsi. Si amafaranga menshi cyane 40,000 mu Burundi bw'uno munsi, ariko kandi uyafise asomba ubutayaronka. Hanyuma ariko kumva ko naho bimeze uko hageze ko babwira kuja muri Kongo formation ntiyari bwahere, mugabo Ndayishimiye yagiye bavuze bati ubu ya madrone ateza gukora. Bamwe bariko bariga barungike bateza kuca bagenda muri Kongo, bambwira nk'umwe ngene bamusanze iyo yanyigiye adashaka kuja muri iyo ntambara, basanga yanyigiye ariko batinda baramutora baramujana. Hoba hariho n'abahunze mu bakoze iyo formation, ariko urumva bagize iyo formation baki bajana gukoresha ayo madrone. Kuko Uburundi nabwo buriko burakoresha madrone nkuko ku rundi ruhande rwa M23 nabo nyene bakoresha madrone. Urumva ko igisada wa Mengo cisununuye mu nguvu zikoresha. Ikindi kintu cyakozwe n'igiki cyabaye cyukongereza ingabo ziri ku rugo rugamba. Abasirikare bose mu makambi batwandikira ubu batubwiye ati amakambi arera. Hari nk'umusirikare ari mu ikambi y'Inyanzarake yatubwiye ati ikambi yacu ubu nimba turi benshi twaba turi nka 30 mu ikambi yose, abasoda bose baragiye. Ubu byumvirije rero usanga ari hose ari uko bamwe akatubwira bati nk'aba basirikare b'amapete ya lieutenant nta muri lieutenant usanga asigaye mu Burundi, baragiye bose. Nturonka aba chef do peloton n'amakompanyi mbere usanga ari mu minwe y'aba lieutenant baragiye. Aba majoro nka bose bariko baragenda. Mu Burundi usanga hagaragara bageze ku rugero rwo kwiyumvira kuza gutora abanyeshuri muri SCAM ko aribo boja kurongora amapeloto n'amakompanyi, kubera ko babuze ingabo, babuze abaja kurongora abandi ku rugamba. Ubu abanyeshuri muri SCAM nabo barashobora gushikirwa umwanya wari wo wose. Abapolisi ejo bariko baranyandikira ko mu makomisariya atari make bariko baratorokanya abapolisi b'abagabo, abagore batabatoramo. Nabo nyine abapolisi bariko bambwira ko bafise ubwoba ko bibaza ko bagira bajanwe muri iyo ntambara. Umusirikare ndamutelefone twahora tuganira nkamubaza mwebwe bimeze gute, uzabumva ngo nta makuru mfise ngo ubu nanje bariko barantwara ndiko ndagenda. Abandi mu miryango ukumva babasezeye barira bati birashobora ko ari ryanyuma tubonanye barantwaye muri Kongo, gutyo. Rero umbagije abyo byose ndabizanye ndiko nishura cya kibazo. Abo bantu bariko baneshwa gute tuzi zari ingabo zikomeye? No kuvuga hasizwemo inguvu zose zishoboka z'u Burundi, ibigwanisho vyaje, abantu bagwijwe. Hariho n'abasirikare ejo icyo narayimvuze benshi bakumbura bashobora kuba batari bazi, nuko Burundi bufise amabatayo bwarungitse kure cyane. Hariho bataillon iri muri Kindu sinabanje guharura neza ibyo byose ni ku birometero umenga bishika nk'ibihumbi 2 uvuye ku Burundi. Kibaza ingene batwara batayo yonyene nk'Ikindu. Hari indi bataillon iri Karemi, kumbure ngira nabo babaye barategekanya ibibaza bati hamwe M23 yobandanya ija kure tube dufise n'abandi baza gutangira muri ivyo bice. Ariko abo bose muri no misi bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura begereye hariye batubwira bati ubu hari indege tubona igumiza izana abasirikare b'Abarundi ibashikanye. Abo basirikare bakacaburira amakamyo bakaca bajanwa muri Kongo. Bwa mbere rero ivyo bishoboka gute? Abasirikare baza n'indege bova he ku buryo mu nyuma baca burira amakamyo bakaca batwarwa muri Kongo? Baba bavuye he? Rero niho nagiye kumenya inyuma kwabo basirikare bariko baraza ari abakugwa muri za bataillon
ziri muri Kindu no muri Karemi baca bajanwa ku rugamba. Hari uwundi yambwiye ati amakambi by'ukuri asigaranye abasodubu mu Burundi nabiri gusa, ni BSPI icunga umukuru w'igihugu tirafise nk'abashike 200, ni police militaire nayo icicunga umukuru w'ingabo z'u Burundi Prime niyo ngabo, ati aho hariho nk'abasoda n'igihumbi, ati izo nizo zisigaranye abasirikare, ahandi hose ubu haragaragara kubera bagiye. Rero urambagije abasirikare b'intwari baragwijwe bahaye ibigwanisho bikomeye, ni gute n'ubu uko habaye intambara twumva ngo yabaye bahunze, yabaye aha bahunze, bishoboka gute? Ni ikintu gikomeye mu rugamba gose, nico bita la cause. Umusirikare naho yoba akomeye gute akaba tumva urugamba agiyemwo kaba kabaye ikibazo, nico conyene. Nimbejo n'abaroberi ba CNDD barashobora gutera naho ataho bafashe, baragerageza bakigwana ko bagakora ibyo bashoboye. Nimba umusirikare wa kera nawe baramurunga kavuga ati aha turagomba duhone ntaho badufatana, nuko umwe wese muri abo babiri yabavuga ati ndazi ico ngwanira, ndagwanira banje, ndiko ngwanira banje, ndagwanira abana banje, ndagwanira bene wacu, jewe ndashaka mfe ariko bo baze babeho. Umuntu umwe yaranyandikiye ejo ambwira ati ndagusabye uzumbarize kino kibazo abasirikare nimba bo baronka muri Kongo mugwanirande, muriko mugwanira umurundi, muriko mugwanira umukongomani, muriko mugwanirande, muriko mupirande. Ico kibazo umuntu yambwiye ati genda ubambarize, urabwira nti uko nyene ukivuze nzokicisha mu iryo jambo, nimba hari umusirikare azoshaka kwishura aze yishure, muriko mugwanirande, nabo nyene bagira uko nyene turiko tugwanirande. Nibo ntaco bumva ngo hamwe bo twaka ngaha ngo abacu barapfuye, ngo ibyacu birapfuye, mu mutima wabo nta biriyo. Ntibumva ngo batwatse Ruvungi karabaye, ngo batwatse ahandi hose bagira baka ngo ibara riragoye kwitwebwe, nta na hamwe si wabo. Nuwa batwaye bafata ko arabacangero, nabo nuko bo bari amagara yabo gusa bagira bati tugira tuhagwe tugira dupfe ataco dupfira. Nico conyene. Ubundi abasoda bakomeye turabafise, mugabo nta musoda agwana sans cause watsinda urugamba, ntibishoboka mu gihe atavyumva.